miryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabahaye bwakeye mwese abateze amatwi ikiganiro Imvo n'Imvano cyo kuri uno wa gatandatu itariki 13 z'ukwa gatandatu 2020. Ikiganiro cihariye twabateguriye nyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza rwashitse kuwa mbere itariki 8 z'ukwa gatandatu 2020. Muri kino kiganiro BBC yahaye akaryo abakunzi b'ikiganiro Imvo n'Imvano kugira bagira ico bashikirije ku kuntu bakiriye iyo nkuru y'umubabaro ku Barundi. Baratubwira ingene babonye uburongozi bwa Pierre Nkurunziza hamwe n'ico bazomwibukirako. Reka manashimire abatwandikiye bose, mwatwandikiye buri benshi cyane, ariko nkuko iganiro kimarisa himwe gusa ntibyakunze ko duha ijambo bose. Abataza kwimva rero muradutunga kandi ntibibace intege zo kuzosubira ko twandikira. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Samirana radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Dasubiye kubaha mwiriwe mwese abateze amatwi ikiganiro Imvo n'Imvano. Mbere yuko mpijambo abanywanyi batwandikiye, reka mugenzi wanje Mark Niyonkuru abanza twibutse muri make ivyaranze ubuzima bwa politike bw'umuhisi President Pierre Nkurunziza. Mu ntango y'igihumbi n'amajana 1990 Petero Nkurunziza yarigishije igihe gito mu mashuri makuru, mu nyuma aja kuba umufasha mu kwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata kijejwe kunonora imitsi gushika mu 1994. Inyuma y'ubwicanyi bwabaye muri kaminuza yarahunze yinjira mu muhari FDD wagwanya leta mu 1995. Abo bari kumwe mu bagwanya leta bamufata nk'umuhuza, baramwizigira banamushira mu babarongora. Mu 1998 Petero Nkurunziza yatowe na bagenzi be mu muhari FDD kuba umunyamabanga w'umuhari. Niwe yaserukira CNDD-FDD mu biganiro vy'Arusha no muri Afrika y'Epfo vyahuza uwo muhari na leta y'u Burundi yari ico gihe. Ibiganiro vyatumye amasezerano yasinywe y'amahoro mu 2003 inyuma y'intambara yahitanye abarundi harugwa mu bihumbi. Mu 2005 Petero Nkurunziza yatowe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka kuba umukuru w'igihugu mu kiringo c'imyaka 5. Amatora yatanga icizere ku Burundi. Nkuko yaheruka kubivuga uyu mwaka, mu gutwara igihugu Pierre Nkurunziza yari yashize Imana imbere. Imana yabanye na jewe rero mu myaka 15. Imana ifite ibanda ca mbere mu mugambo CNDD-FDD. Abanse baragerageje kutugwanya, ariko ku Imana ari kumwe natwe nta numwe yashoboye gusimba umutaro. Imana yiduha intsinzi. Harakantu rero abagiye gutorwa, Imana ifite ibanda ca mbere mu gihugu hamwe no mugambo CNDD-FDD. Bizo bikomeye. Mu 2010 yaratowe n'abanyagihugu mu kindi kiringo c'imyaka 5. Muri ivyo biringo Petero Nkurunziza yaboneka cane mu bibanza bitandukanye vy'igihugu, n'igihe igisata c'umupira w'amaguru kiri mu vyateye imbere. Mu 2015 Petero Nkurunziza yasubiye kwitoza mu kiringo bamwe babona ko giteye ku biri n'ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano y'Arusha. Aratorwa ariko bikurikirana n'amatati yasubije inyuma ubuzima bw'igihugu, abantu barahunga, abandi baricwa. Naho inzego zijeje kugarukana umutekano zagumye zitanga mu kuja kugarukana umutekano mu bindi bihugu, imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu yaratosekaye cane. Ibisata bijejwe hagati y'akazi na muntu ntibicana uwaka na leta y'u Burundi. Ubutunzi bw'igihugu bwarasubiye inyuma, ariko igihe yahimbaza imyaka inatwara igihugu mu kiringo benshi babona ko ari ca gatatu mu 2019, Petero Nkurunziza yarashimye ivyo yaranguye mu gihugu. Turashimishwa n'intambwe tugeze ko mu gushira mu ngiro ibyo twiyemeje igihe twashikirizwa aya mabanga. Twari twashize imbere imigambi nyamukuru 3: amahoro, umutekano n'ubutungane kuri bose, intwari ibereye ishingiye kuri demokarasi hamwe n'iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo migambi yose ni igikorwa cyo guhozako, ariko sivy'imbeshere twarakoze birashimwa. Mu 2018 Burundi bwarahinduye ibwirizwa shingiro. Uyu yari asanzwe ari kizigenza w'akagwi k'abahumure mu mugambo CNDD-FDD yagize imboneza yamaho muri wo. Inama nshingamateka nayo imugira imboneza yamaho mu gukundisha igihugu. Petero Nkurunziza yavukiye mu ntara ya Ngozi, akaba yari yubatse afise abana 5,
akaba yitavye Imana agira kwiza imyaka 56. Arakoze Mark niyo nkuru. Duhere kuri ndiho kubgaye Albert ari Kampala. Albert, ndakubaze aho muri Uganda mwebwe ajya makuru mwayamenye ryari? Twatanga kuyamenya mu joro ryo ku munsi wa mbere tujyanye n'ibyo twasoma ku ma interineti, ariko nta muntu yemeye by'ukuri ko yoba ari ay'ukuri. Twagiye kwemera kuri ay'ukuri bivanye n'uko tumaze kumva kujya mu buvugizi wa leta amaze kubishikiriza kuri radiyo y'igihugu ku munsi wa kabiri. Hanyuma wowe kubwawe wiyumvise gute umaze kumenya ko ari byo? Twebwe ubwanjye sinabyakiye neza bivanye namwe murazi ko kubura umubyeyi, kubura umuntu yarahagarariye igihugu, kubura perezida w'igihugu, ntabwo nibaza yuko uwo byakira neza bwa mbere bitera gutangaza ukwinjira ko ari byo cyangwa atari byo bivanye n'uko muri kino gihe usanga hari ibihuha byinshi bigenda birakwiragira hirya no hino. Uvuze ibihuha niko zari byinshi. Mbaze Mukundwa urashaka kutubwira ibihuha imbere yuko hemezwa ko umuhisi Nkurunziza yatabarutse? Hari ibihuha byinshi, byari bimeze gute i Bujumbura? Urabona tubaye mu gihugu no munsi amaradiyo menshi avuga amakuru nka kujya kera wasanga bayinjiramo cyane. Rero twagiye kubibona ku marezo sosiyo, uraza amarezo sosiyo nayo hacaho inkuru nyinshi. Tuza kubyumva neza ko twobyemanga, ariko tubonye itangazo risohowe na leta. Hanyuma kandi turumva ko mu masaha y'11 iradiyo y'igihugu yaciye iryo tangazo barivugaho. Twumva rero turatungutse rwose, mbere benshi ntitwashobora no kubyemera, umutima urasimba ntabwo ati ibyo bintu by'ukuri byo nibyo. Ariko itangazo rya leta rimaze gusohoka twahavuye twumva tuvunitse umutima rwose. Ku murongo kandi wa telefone turi kumwe na Christophe ari muri Zambia. Christophe, aho muri Zambia iyo nkuru mwayimenye gute, mwayakiriye gute? Iyo nkuru twayumvise ku mbuga nkoranabumenyi nk'abandi ku mashusho media, kuko turi mu mahanga n'amaradiyo dukunda kumviza, dukunda gukurikirana ibiba duciye ku ma Facebook, ma group ya WhatsApp. Tubibonye ku munsi wa mbere ku mugoroba twatse ko nibihuha, ariko twavyemera twabona yuko mengo ibintu bishobora kubaho. Ku gatandatu twabonye yaragiye muri finale y'igikombe cya volleyball, twabona yuko nyine ari za nsaku zo ku marezo sosiyo twabiha agaciro. Ariko ku munsi wa kabiri itangazo rya leta rimaze gusohoka, niho twakwiswe n'inkuba, tumva yuko twabaye cyane, kubura umukuru w'igihugu umuntu atagwaye, twabyakire nabi cyane. Ku murongo kandi turi kumwe na Tade w'amahoro ari mu Rwanda. Tade, mwebwe aho mu Rwanda n'igihugu kiri hafi y'u Burundi, amakuru muramenya amakuru cyo kimwe nk'umbure nk'abari mu Burundi, mwebwe mwabyumvise gute? Byaradutunguye cyane, byaradutunguye kuko urumva yaramaze iminsi mu matora, tubibona ku mateleviziyo, tumubona gutyo tugiye kumva twumva ngo yapfuye, ariko ukumva ko ari ibintu wenda byaba bitari byo. Tubibona ku mbuga nkoranyambaga, dutangura no kumva nyine bari no kuvuga ko tukagira wenda ngo ni ibihuha, ariko biza kurangira n'ubundi bibaye. Ubwo byaradutunguye cyane kubona ko umukuru w'igihugu agenda gutyo gusa, byaradutunguye. Ubu mu Burundi bashize ko ikigandaro cy'iminsi 7. Ikambaze Corneille nibafasha, ubona hirya no hino nkumbura aho uherereye canke ushikana amaso, urabona ko koko hari ikintu kigaragaza ko abantu bagandaye? Gome cyane, biraboneka cyane, kuko nk'aho mperereye nk'ahantu hari ubunywero, warukunze gusanga ariko baravuza imiziki cyane bishimye, ariko ubu bose hari agacerere. Birumvikana mu bantu kabisa yuko hari impinduka yabaye bivuye kuri urwo rupfu rwa perezida wacu Pierre Nkurunziza. Corneille, wowe sinzi imyaka yiwawe mugabo ngiro ushobora kuba wibuka uko urazi Burundi si ubwa mbere bubura umukuru w'igihugu, ushobora kuba wibuka nk'igihe c'abantu aryamira n'abandadaye, bantu baciye umutima ucika bagira ubwoba. Mwumvise vya Nkurunziza, hari ubwoba bwabonetse canke abantu bavuze bati n'amakuba ashitse ni uko nyene? By'ukuri sindo wakera cyane, ariko tugerageje gusanisha n'ibyabaye kera n'ivy'ubu, urupfu rw'uwo Pierre Nkurunziza rwarakoze cyane ku mitima y'abantu,
abantu bakiyumvira ikintu kizoca kigenda gukurikira, kuko murabona yitaza Imana atari bwashikirize ugiye kumusubirira Evariste Ndayishimiye, bakiyumvira none hazokurikira iki, bizogenda gute, kandi ukaba n'urupfu ufite igiturumbuka ku muntu w'umunyacubahiro nka kurya ata minsi myinshi agwaye, urumva byaratunguye abantu cane. Mukundwa, nawe ugereranije nuko ubibona? Yego, uriko uraraba donc leta yarasabye ko abantu twoja mu kiganiro c'imisi indwi, hanyuma barasaba ko amabendera y'igihugu hari ubuzi bwa leta hose, donc hari amabendera y'igihugu yoduza gushika hagati, uriko uratembera hamwe n'ahandi urabibona, mbere washima n'imigambwe nka yose iri muri guverinoma, iri muri opposition, iravyerekana mu kuduza amabendera yayo gushika hagati. hanyuma wajije tuti mbega none ufatiye kuri kahise k'ibyagiye biraba abantu byamira bandadenda kiyo gihe naho mubanza mukaraba igihugu cyari muri krize kuko siteye ako nta mutekano wari uhari, ibintu byari bishite bikabyara amahane menshi nko kuri ntabyamira, igihugu cyari gitekanye, cyari ku bibazo by'uko umukuru w'igihugu yapfuye agataguye yaho, nabyo by'umukuru w'igihugu kugera n'ibintu byashita twawarabike hari ingorane mu gihugu bagaragaza ko igihugu cyari mu ntambara. Bigaragara ariko rero byageza gutungura abantu benshi, bamwe bakibaza ati mbere imeze ukuboko nuko mbere gusa ubu unyurabye uriko uratembera n'ukuri urabona kamene ko hariho igihaze, urabona ko hariho igihengeri kihaze, kubera ko abantu bamwe n'abandi mu bubare amaradiyo eka no mu misozi, utembeye mu misozi urabona kamene ko abantu bari mu kajombegete bahaze imigambi y'ibintu bimeze gute, bikurikirana gutyo, ukabona ko ubwoba bwo butabuze nubwo butangana kiriya gihe hari intambara. Reka ngaruke kuri ndiho kubwayo ari Kampala. Ndiho kubwayo, wowe umuhisi Pierre Nkurunziza, nk'ikintu ca mbere uvuga ati iki nico kintu nzomwibukira ko ni nk'igihe? Rero ikintu ca mbere nomwibukira ko kijanye n'uko ari perezida akunda ikintu kijanye n'inkino, azi umupira, nicyo kintu ca mbere nomwibukira ko. Christophe, muri Zambia aho mwebwe mwavuga muti perezida Nkurunziza kintu nk'ishusho yaduha canke ikintu tuzomwibukira ko coba ari nk'igiki? Je kugwanje nk'ikintu namwibukira ko kuva muri 2005 tukaraba igihugu cari kiri naho yagikuye, ibintu by'iterambere, ibintu by'amashure, ko ndibuka twebwe turiko twiga amaprimaire wasanga twiga kilometero urenga 10 kacaba iki gihe ukuntu amashure yagerageze kuyagwiza, ibitaro, cyo kintu tumwibukiramo ibintu by'iterambere bimwe naho atavyera ngo de ibintu bimwe n'umushino bimwibukira ko cyane ku bintu by'iterambere na cyane. Tade w'amahoro i Kigali, wewe nawe urashaka kutubwira ikintu uvuga ati iki inya zarizo zose kisi nshaka kucibagira kuri perezida Nkurunziza? Mbose icyo nge ntekereza kinakomeye ni umuntu wakorewe kudeta akayivamo bayiteguye adahari. Icyo kintu ni ikintu nibuka ko ari umuntu wakorewe kudeta yarangiza akayivamo. Ni ukuvuga ushatse kuvuga ko ari umuntu w'amahirwe cyangwa ni ukuvuga ko nkumbure ari ubutwari? Bigaragara ko abaturage be bari bamukunze, kubera ko byanze bikunze iyo baba batari bamukunze akenshi kudeta ntabwo itegurwa ngo abantu bayisimbuke. Ndiho kubwayo yaravuze ko we mwibukira ko yari umuntu akunda ibintu by'inkino nk'umupira w'amaguru, niko koko kandi yarawukina yarawutera, bamuvuga naho ko ari umuperezida akunda umupira. Kuvyo inkono sinzi ko nawe ukunda inkino. Tade, wewe kuri ico uvuga kwiki? Ibo biribonekeza cyane, aho hari utuvideo twinshi turi kugenda tugaragara, atera amajongere, ashyira ku mutwe, ashyira ku gituza, atera jongere ku maguru. Ubona ko yari umuntu n'ubundi kuko umupira umubamo. Utu tuvideo bizagorana ko tuzaba mu mitwe y'abantu. Reka ngaruke kuri Corneille, ikintu cyatunguye cyangwa ikintu cyatangaje abantu benshi n'ukuntu perezida Nkurunziza yarakiri muto, afite imyaka 55. Hari abundi abantu bakiri bato bunaribwira ati n'ubundi ndacabasha ntaco nkorako. Kuba umuntu umukuru w'igihugu n'ubundi abasanzwe abayeho ubuzima bwiza,
mugabo bigashika nka wowe byakubwiye iki? Byanyigishije ikintu kininiya cyane. Cya mbere ngerageje kuvuga kuri ico mwari mubajije abagenzi banje nk'ikintu twaba tuzoguma tumwibukira ko, reka mbanze mvuge kuri ico. Perezida wacu uwo nyakwigendera ikintu ntazopfa ndamwibagiyeko mu mateka, sinzi ahantu hose ngerageje kumva nta muperezida nibwigera mbona akunda Imana nkawe. Aje mu banyagihugu agateranya ibikorane, ugasanga ariko atamba anezerewe ari kumwe n'abana. Ico ni ikintu ntazopfa nibagiye mu mutima wanje. Ego nivyo kuko ahubwo no kuririmba araririmba, yarafata mikro akaririmba cyane. Ico ni ikintu n'ubu iyo ndakibutse nza numva agahinda mu mutima cyane. Usanzwe wewe uri umuntu asenga? Yegome cyane. Tubwire rero kuri icyo nenda kubajije, iyo ubonye umuntu yagaragara ko afite amagara, twavuze n'umuntu yakina umupira, yatamba n'abana kandi akiri muto, imyaka 55, mukazibona arashengeye, bikubwira iki ibintu nk'ibyo? Binyigisha ikintu kininiya, binyereka yuko ubuzima tubayemo ari bugufi cyane. Umuntu ko yagerageza akitwara neza muri sosiyete asanzwe abayemwo, kuko nk'ubu iyo yaba atari umuntu yakundwa n'abanyagihugu babibona ibisanzwe. Rero kubera ikintu yakoze mu gihugu bose bavuga bati uyu muntu yari intwari, urupfu rwe rwaratubabaje kuko agiye ari muto, yari agifise ibintu byinshi twari tukimukeneye ko cyane, kuko yari intwari kabisa, ntaworeka kubivuga. Nze kuri Christophe muri Zambia, Perezida Nkurunziza murazi yuko atitoje mu matora aheruka, akaba yari yavuze ko atazokwitoza mu kindi kiringo kandi ibwirizwa shingiro ryarabimurekurira. Mukamuzi yuko muri Afrika ari gake umukuru w'igihugu apfa kuva ku butegetsi uko onye. Ico cyo mwo kivuga kwiki? Jengerageze kuraba ivyo byashitse muri 2015 kuntu hari habaye ibintu by'imvururu, byaratumye nawe nyine nabona yuko akwiye kuba yoreka abandi bagatwara naho yari akiri muto, kandi bw'ibashingiro baje guhindura byemwemerera. Cyabaye ikintu cyiza cyane kuko ugerageze kuraba ibyashitse muri 2015 byari ibintu byabaye bicane, byatumye biboneka yuko mengo ibintu byose byiza yari yakoze byameze nk'uko mengo bibaye imfagusa. Ariko cyabaye ikintu cyiza cyane kubona afata ingingo yo kureka usubira kwitoza kugira ngo abandi babandanize aho yaragejeje. Cyari ikintu umwe n'igihugu wese eka umunyamahanga yashimye abonye ukuntu abyifashemo. Cyaradushimishije cyane. Tade Uwamahoro, umukuru w'igihugu muri Afrika arekura ubutegetsi ku myaka 55, n'ibintu bidasanzwe. Foya birasanzwe ko harabavuyeho, ariko wenda bitewe n'amatora, ariko kuburesha gutyo ntibisanzwe. Ariko ikigaragara we ni umuntu wabiteguye, arabanzagiye n'icyo nikigera nzabureka, ubwo niwe nzi ko yabiteguye. Ariko iyo urebye kumva ko mu Burundi igihugu kigaragara cyabayemo amakudeta, cyabayemo intambara, cyabayemo ibibazo byinshi, ubona hari aho ubona ukabona ko kuba yaravuze ngo ngiye kuba uwa mbere wo gutanga ubutegetsi, hari aho ubona ko hari intambwe asize igihugu kiri nibura n'abandi bose bazajya bagenderaho. Naho kuba yari afite imyaka mikeya birashoboka, ariko imyaka mikeya ni ikintu kimwe, ariko n'umwanzuro burya waba ari kimwe. Mukundwa, wewe ubibona gute? Sino bibona kure y'abandi. Musanze mu myaka 55 kwigenda mukuru w'igihugu yari akiri muto, yari agishoboye gufata ingingo zotuma abandanya mu gihe twoguma tumwizera kumutora, zobandanya kuba ari umukuru w'igihugu. Mugabo kubera ko yipfuje mu byumviro byiwe, ugiye uramwumviriza haba ari mu banyagihugu atembera agirisha ibiganiro, ibyumviro byiwe arumva ko yipfuza ko kuba ikimuri. Donc kuba ikimuri, tuvuze ikimuri cy'abandi, no kwerekana ko iyo dufata ingingo uko ziba ziri kose twemera tukazifata bitwubahiriza. Donc ingingo dushira mu mategeko abakenewe, twebwe tuzihomberamwo, tuzungukiramo. Donc ariko arekana neza ko gufata ingingo ituma abantu baguma batuje batekanye mu gihugu ari ikintu cyiza cyane. Mu myaka 55 ndabona ko rero harageze ku ngingo yafashe, harageze ko yiruhukira yicaye akaraba ati mbega ubu nsubiriye nawe ariko arakora gute, bariko arakora nkanje. Marezi murabona ko ubuzima bwiwe buciye budusiga, tutaravye nyene yokebuye abo buje bamukurikira bariko barakora, uko navyo byofashije kurwanya izi njyane za politike z'abantu baguma babona ko nakari bagumye ku butegetsi
bivyura ishari n'inzigo y'akazikira. Mwari mwabajije ikibazo kivuga tuti none ikintu muzomwibukirako ni giki? Ego mukundwa, tubwire nawe ico wewe uzomwibukirako. Ni byinshi mu byabaye mu gihugu, tutoreka kuvuga ko tutazomwibukirako kuko n'umuntu bwa mbere yashatse ko haba peple ini nubwo intambamyi zo zitoba zarabuze, kuko uravye yarakunda kugendera abanyagihugu bato bato, ukabona aduga imisozi ajya mu kibicamo n'iyindi ayagisha abanyagihugu bato bato akumva ico bagona. Navyo ni vyiza umurongozi kuko aramenya hafatira kugira ngo ateze imbere igihugu ciwe. Mujanye n'ingingo yagiye arafatana cyane zisaba kukoreza abanyagihugu, ibi bijanye no kuvura abakenyezi bibungenze no kwibaruka ku buntu. Turabona ko ari byahindutse uretse gusa ko intambamizo zitagiye zirabura mushigwa mu ngiro ry'iyo ngingo, hamwe nuko abanyeshuri biga ku buntu kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda, nubwo intambamizo zitabuze. Aho rero turavuga tuti ntizobura kutamwibukira ku bintu n'ibi na biri. Hama kandi kujanye n'umutekano harashoboye gufata ingingo z'uko usanga atamihari igwana isura kuvyuka mu gihugu ngo ishinga imizi ntiyari ihari. Twagiye turabona niya kwiyadukiza wari usanga ari imigwi y'abasoma, abo nabo ugasanga kubera ingingo bafata badashobora kurama ngo bagira ivyo bonona. Christophe nawe gira ico wongerako? Nshaka kongerako mwigeze kuba mubaza turupfu rwa giturumbuka arico gwigishije umuntu. Je byanyigije cyane kubona umuntu umubona akomeye kandi umutegesi akomeye arinzwe cyane abisobanura mu kwikirana cyane, ariko umwanya muto umuntu akaba yitavye Imana. Ni ikintu cyangoze ko cyane yuko mu buzima umuntu akwiye kwama yiteguye akamenya uko ivyo ajejwe gukora bikora, kugira ngo kuko ntamuhawuza umwanya n'isaha wiwe. Cyaba ikintu cyangoze ko cyane ningerageza no kubwira n'abandi bamusubira cyangwa abandi bantu bafata inzego zo hejuru cyangwa ari wese kwama yiteguye kugira ngo kataza umwanya n'isaha. Ikintu cyangoze ko cyane. Murakoze. Tade nawe gira ico wongera ko Tade w'amahoro? Birababaje kubona umukuru w'igihugu agenda gutyo, byanze bikunze umuturage usanzwe nawe kugenda biba bibabaje, ariko umukuru w'igihugu hari byinshi yabashinzwe yakagombye gukora. Ikibabaje ni ukuvuga ngo ni ukwihanganisha abanyagihugu b'u Burundi, Nyagasani akabaho, ariko mwagize kuvuga ngo nibura tuzamwibukira kuki. Wabonaga ko ashyize imbere gusenga, asenga, ubona mu materaniro buri munsi, ubona ufite amajambo y'Imana. Ubwo tukifuriza nyine abarundi kwihangana nawe no kumwifuriza uruko rudashira. Mubandanya kumviriza Imvo n'Imvano kuri BBC Gahuza Miryango. Iki ni ikiganiro cihariye twahayemwo ijambo abakunzi b'Imvo n'Imvano ngo bagire ico bashikirije nyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Reka mpere kuri niyitegeka Pi nibaza ko we uri mu Rwanda. Tuvugana ndi Goma ariko ndi umunyarwanda. Uri Goma. Aho Goma hameze gute Gapi? Ni nk'igisenyi urebye kubera hari lockdown. Naho ubuzima ubona mbese ntabwo ari kuvuga muri mu mategeko ya guma muhira. Ariko ntabwo bikaze cyane nkuko byumvana hande hakurya nk'igisenyi. Murashobora nko kuja ku isoko? Ku isoko umuntu aragenda, ariko nkuko bisanzwe ubuzima bw'Igoma ntabwo ari nka mbere wabonaga urujya n'uruza rw'abantu, ariko ubona hariho n'umutekano, abantu ntabwo bakijya mu dukundi cyane. Urabona ibihu birakarisha, nta rujya n'uruza nk'urusanzwe. Hanyuma Pi aho Igoma inkuru y'umubabaro ku Barundi y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza aho mwayimenye gute? Byatangiye nkatwe dusoma ibinyamakuru bavuga ko yagiye mu bitaro, nyuma biza kuvugwa ariko umva ari urupfu rutunguranye, abantu barakangaranye, abantu bibaza uko byagenze, mbese umbonaga ari ibintu bisana birababaje. Birumvikana nk'umukuru w'igihugu uba upfuye, ariko noneho wumvaga ari ibintu bisa naho ari ibintu bitunguranye, ari bimeze nka surprise kwa. Kanze kuri Blaise Fabien wowe mbona umengo nibaza kuri muri Tanzania. Ego niho ndi. Uherereye uri mukoani wa hehe? Ndi mukoa wa Kigoma niho ndi. Uri Kigoma hari abarundi benshi? Hari abarundi benshi kabisa, urazi yuko ariyo ni ndovuga yuko ari nk'intara bihana n'urubibe n'u Burundi. Kigoma ni usanzwe uba canke wagiye gutembera? Kigoma nagiye guhanzura nyene, nagiye kurondera ubuzima nyene.
nawe we inkuru y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza nawe we yaragutunguye? Yego kweri, aha bamwe yaradukoze ku mutima cyane, uriko araba ukuntu kweri yapfuye kidaduka atakuvuga ngo aragwaye ibihe birebire, yaratugiye ku mutima, ni asha bimwe bikomeye cyane. Maraki, ndavye nimero yiwawe mbona uri hakurya y'Uburundi mu Rwanda? Yego niho ndi mu Rwanda. Uri mu yihe ntara? Ni mu ntara y'Amajyepfo. Twavuganye n'abandi bari mu Rwanda nabo batubwira ko inkuru y'umuhisi Pierre Nkurunziza yabababaje. Nawe aho mu Majyepfo abantu bavyakiriye gute? Mwavyumvise gute? Ni ibintu natwe bisa nkaho vyabaye giturumbuka, vyatugoye kumva kubera ko hari hamaze iminsi havugwa amakuru menshi ko hoba hariho umuntu agwariye ikarusi ariko ataramenyekana, ariko ashobora kuba akomeye, ariko ayo makuru akacanyene kuri reseaux sociaux nk'uko bisanzwe, bamwe muri leta bakayahakana ati nibihuha, ariko mu nyuma biza kwemezwa, bitangura kwemezwa gake gake ko Petero Nkurunziza yoba yitavye Imana. Hanyuma twagiye kuvyemera ariko tubonye guverinoma imaze kubitangaza kuri Twitter yayo, niho rero twaje kuvuga ati rero ko guverinoma nayo ivyemeye, ivyo bintu nivyo natwe byaradutunguye cyane kugeza uyu munsi. Aho Igoma Nkurunziza bamubona nk'umuntu ameze gute? Bari bamuzi gute? Nk'umukuru w'igihugu yari umuntu nyine wari ufatwa nk'abandi, ariko noneho hakaba hariho ikintu kiriho cy'uko yasaga naho we yari afitanye umubano utameze neza n'u Rwanda, ariko nk'Igoma aho ubona kubera ko bo Igoma ntabwo bafata amakuru nk'ibintu ku buryo bukomeye ibirebana n'iwabo cyane, ariko yari umuntu ukunzwe nk'abandi ba perezida bose, cyane ko nta kibazo yari afitanye n'abakongole, yari umuntu mwiza muri rusange. Blaise Fabien, ari nabo twavuganye kare bakavuga bati twe Nkurunziza twabona ari umuntu ati yagendera mu banyagihugu, akorana nabo, abari kumwe nabo. Ico kintu nawe we wovuga ko kiri mu bintu wamubonye ko? Ego kabisa, niko ndaraba nanje kuntu mbibona, ndavye kuntu byari biri, ni umuntu mbona yayegera n'abanyagihugu, ataraba icubahiro afise, akicarana nabo, akaganira n'abantu batoya, akiyegereza abantu nyene bafise ibibazo bikomeye, ariko byo byose kweri nico kintu mbona cyari gikomeye cyane, twamwibukira ko bikomeye. Ikindi naco ndamwibukira ko ukuntu we yashoboye kwitegurira agategura amatora ku gatwe kiwiwe, akayagenza neza atamfashanye n'imwe asavye. Ico ni ikintu kweri catumye kweri kimeze neza cyane, kandi ndizera yuko Imana yomuha kurangiza neza, Imana ikamusoboza cyane. None kuri wowe ico cuko nk'uko bivuze yashoboye kwitegura amatora atamfashanyo, gisiguye iki kuri wewe? Jewe ico kinsigura kuri jewe, mbona yuko yari umugabo kwera ashoboye ku kintu yari afise imbaraga, ku kintu yaba yifuza gukora yashobora kugishikako. Ico yagomba gukora cyose yagishobora akagishikako, atiriwe araza hirya no hino ngo nsabe imisada ngirente. Abanyagihugu bonyene bashobora kwitegura nyene bagashikako ku kintu baba bakeneye, atakuvuga ngo bazeyinzi. Ico ni ikintu kwera jewe tangiye cyane, sankoze ku mutima, tangiye neza, kiranyubaka umutima. Ego Maraki, aho uri mu Majyepfo y'u Rwanda, nk'ubu ikintu wovuga uti iki kintu sinshobora kukibagirwa kuri perezida Nkurunziza ni nk'igiki? Mbere rero yuko ngira ico mvuze ku cyo nzo kwibukira kuri perezida Nkurunziza, nanje nk'umuntu kandi nk'umurundi nambanje guhoza abarundi bene wacu, mbere n'umuryango wa Petero Nkurunziza by'umwihariko. Turabuze kandi twihangane. Rero subiye ku kibazo warumbadije uti wowe uzibukira iki kuri Nkurunziza, nibiki uzomwibukira? Ivyo kwibukira kuri Nkurunziza jewe giti cyanje ni vyinshi cyane. Reka mpere kera Nkurunziza
akiva mu ishyamba agitangura gutwara manda yiwe ya mbere muri 2005 nari inkuze nubwo ntari umwana cyane nari ndi umunyeshuri ariko nari inkuze ndibuka neza ko ari umuntu yaje tugatangura kwiga ku buntu kandi twiga ku mafaranga abavyeyi bagatangura kwibaruka ku buntu kandi bahora bibaruka ku mafaranga. Hari ibintu vyinshi vyahindutse kuri manda yiwe ya mbere hafi ngira ngo ni ya kabiri ziza ntashobora kumwibagiriraho. Nanjye namwigiyeho ni umuntu yagiye agendera abanyagihugu kenshi, ariko ku rundi ruhande hari n'ibindi byinshi ndamwibukiraho kubera ko ku ntwaro yiwe nayo tufatiye nko kuri iyi manda y'ubushize, iyi manda yari kurangiza uyu mwaka, ni manda yabayemo ibintu byinshi cyane kandi izina ryiwe ryagumye rigaruka cyane cyane ku bw'ikiringo kigira gatatu. Twebwe nk'abantu bamwe twavuga duti ntigiciye mu mategeko, nabo bakavuga yuko biciye mu mategeko. Rero sinshobora kwibagira yuko hariho abantu bapfuye kubera ko we yashatse kubera ko wewe yemeye kwitoza ubugira gatatu. Izo ni bimwe mu bintu ndamwibukirako, kandi iyo anashaka nkubwije ukuri jewe uyu munsi kuba n'impunzi, iyo nibutse ko n'impunzi izina ry'iwe riragaruka mu mutwe wanjye. Niyo mpamvu rero wahunze muri 2015? Je nahunze muri 2017 gutyo, ariko 2015 nari nkiri mu Burundi, ariko 2017 ndahunga. Rero iyo nibutse ko ndi impunzi izina ry'iwe riragaruka cyane kuko ashobora abifise kuba bisemwo uruhara runini. Hariho iyo wiravye uko umeze uyu munsi izina ry'iwe ugasanga riragarutse. Rero hari vyiza ndamwibukirako n'ibindi novuga ko atari vyiza kuko umuntu agira bibi na vyiza. Rero hari vyiza ndamwibukirako, hakaba na bibi kandi navyo ntashobora kwibagira ndamwibukirako. Ubu aho uri hari umugambi wo gutahuka mu Burundi ufise? Yewe sinovuga ngo hari umugambi wo gutahuka mu Burundi mfise, kuko niba uyu munsi Nkurunziza yitavye Imana hari uzomusubirira, kandi uzomusubirira yaratowe. Uwo kandi nibaza ko uwo yatowe uyu munsi nta kintu aravuga ku bijanye no kuvuga ngo impunzi zitahe, kuko sinzi nawe ikiri muri we uyu munsi. Rero njyewe sinokubwira ngo uyu munsi mfise umugambi wo gutaha. Jewe nokubwira nti mu ijambo rimwe uyu munsi umugambi wo gutaha jewe ntawo mfise. Nitegeka pi turi kumwe. We nawe wotubwira ikintu uvuga uti iki kintu sinzocibagira uko numvise izina Nkurunziza, iki kintu zandacibuka ni nk'iki? Kuba hari yarabaye perezida w'u Burundi, mu by'ukuri nkatwe b'abanyamahanga ku Burundi hari byinshi tuba tutazi ku ba perezida bayobora ibihugu bindi, ariko nko kuri Nkurunziza we urabona nko kuba yarateguye yarabakoze amatora mu gihugu cye, ukabona bigenze neza. Ariko noneho rero nyuma y'amatora gato agira atanga ubutegetsi agahita apfa gutyo, mbese ku ndwara imwihutishije cyane. Nabyo urumva nyine ni akantu umuntu atakwibagirwa kuri perezida w'u Burundi. Ndumva ari nk'ikintu nk'icyo ngicyo. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Wakumuna ngo turi kumwe na Eric Bakanibona muri Tanzania, turi kumwe na Nyandwi Enoch na Richard Nzomwita. Reka mere kuri Richard Nzomwita. Richard, wewe ijya nkuru y'incamugongo wayumvise gute, wayimenye gute? Wakewe bwa mbere inkuru y'ijya y'incamugongo namenye mvuye ku ishure kuko nsanzwe ndi umunyeshure. Wiga hehe? Niga muri NS Bujumbura. Ndavyumvise ubwa mbere nagira ngo sivyo, kubera nayibona ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha kuri Facebook. Hanyuma nagiye kuvyemera neza ariko numvise itangazo y'umuvugizi wa leta. Naracitse inkokora cyane, ndumva mbabaye, ariko ko atakundi nyene twese ariyo nzira. Mu nyuma narihanganya, naributse ibintu byinshi yakoze nyakubahwa nyakwigendera, ndumva binciye ivuto kweri. Narababaye mu bisanzwe, muri make narababaye.
kandi sinababaye no mu kibano mu gihugu cyose turababaye kweri. Reka tujye kuri Nyandwi Enoke. Nyandwi Enoke, muri Tanzania wowe uherereye he? Nda Ikigoma, niho mpagaze kabisa mu mwanya. Hari undi muntu twavuganye ari Kigoma atubwira yuko nabwebwe inkuru y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza yabakoze ko yabababaje. Yego kabisa, natwe nkaho umerereye nga Kigoma je byarambabaje kuko icambere n'umuntu yarongoye igihugu kandi yarakirongoye ni urupfu rwatobaje rwinjira mugongo, kandi uravye nk'iterambere yari yakoze mu gihugu yari iteye igomwe. Gusa ni hamwe twese atako umuntu yogira, nta kundi twarihanganye kabisa. Eric Bakanibona, ndavye nimero yiwawe nayo ndabona uri muri Tanzania. Wewe uri mu mukoani wa he? Ndi mu mkoa wa Kigoma nyene muri wilaya ya Kasuru. Aho Kasuru bavuga iki ku rupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza? Nihereye ko nka jewe ni urupfu rwambabaje rukanantangaza, ndetse si jewe gusa nabo turi kumwe abenshi nabonye ni ibintu byadutangaje rwose, mbere ahubwo biranatubabaza kuko ubwa mbere uretse ko yari indongozi yacu nk'umukuru w'igihugu, yari n'umuntu yashoboye kudushikana ku iterambere cyane cyane rifatiye ku guhuza abantu bari bamaze igihe kirekire batumvikana badahuza. Kubw'ivyo rero byaratubabaje rwose, ni novuga ni inkuru y'incamugongo kuri twebwe. Warugize uti zaranabatangaje, nk'ishagutangaje wewe uvuga uti koko cyarantangaje ni nk'iki? Ubundi iyo umuntu aba yaramaze iminsi agwaye bakamenyesha yuko umuntu agwaye, amaze igihe agwaye, iyo apfuye haragera n'igihe umuntu akiyumvira ati niya ngwara imuhitanye. Ariko umukuru w'igihugu twari tugize iminsi tumwumva ari mu gikorane cyo gushimira Imana, ashikiriza amajambo yo guhanura urwaruka n'abandi bose batuye igihugu, mugabo tukaza twumva inkuru ije tubwira yuko yitavye Imana. Urumva ni inkuru yaje giturumbuka, nico gituma byadutangaje. Richard Nzomwita, wewe Nkurunziza ubundi hari abantu benshi bavuga bati uyu mukuru w'igihugu twamahora tumubona hafi y'abanyagihugu, hari igihe yaza ari kwikinga, hari igihe yaza bakavuga bati ibintu bisanzwe ku mukuru w'igihugu. Wowe nawe niko babibona? Ego cyane, nanje mu bantu bankoze ku mutima cyane b'abategetsi bicisha bugufi cyane kandi begera abanyagihugu, nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nanje yaranyeretse akarorero ndibuka igihe je nari nkiri muto, nari niga mwaka wa 3 muri primaire, nawe niho arakija ku butegetsi. Yaraje haraho Ingoma muri zone Ngoma komine Musongati, ndamubona ariko arisatura amatafari, yari amatafari yo kubaka ishure. Hanyuma ikindi kujya kuntu yitaye ibikorwa by'iterambere, akaja mu banyagihugu ugasanga ariko arubaka, akorana n'abanyagihugu. Uko gufyatura amatafari yarafatanye agakanda icondo agashira mu iforoma akarifyatura cyane kwa kundi nk'umukuru aza babiteguye agasa n'ubuterura gusa. Yarayafyatura kuva kwitaka byose akabikora. Mubisanzwe n'umutegetsi ntiyoteka mu kinago ngo ajye gufyaturayo cyangwa kwiboneka icondo barazana akora, mugabo urumva no mutima nta bandi twari bwabibonane. Hanyuma ikindi ni ukuntu yaza ariyegereza abantu aho nikora n'imfubyi, kenshi barasanga ariko arafasha abantu. Iramuramaze no kubona amafoto menshi usanga ariko ariyegereza abantu aho nikora, abantu b'ababibi bashaje abiyegereza cyane. No kuvuga muri we ibintu by'icubahiro ageze mu bantu bato baravyiyambura, hanyuma akamera nkabo, agafita nyene ibintu by'icubahiro novuga kiri hasi kugira nico twebwe twamuha. Ubisanzwe yicisha bugufi, yari umuntu akunda kwegera abantu, yari umuntu akunda gusengera igihugu, yari umuntu akunda n'abarundi cyane hamwe n'igihugu ciwe. Banyandwi Enoke, nawe we uko kwicisha bugufi Richard avuze kwa Perezida Pierre Nkurunziza, nawe wakubona? Uko kwicisha bugufi nk'akarorero, umuntu arabye nk'amavuriro, amasantre de sante, ahatari yarahimiriza akavuga ati igikorwa no kugikorana ikiwacu abarundi, azodufasha n'abana bacu, amashuri uko nyene nko mu bikorwa rusangi, akaza nawe nyene agakora ibikorwa rusangi mu bandi. Kandi utomenga ni president mu bisanzwe, ngira ngo abaperezida bamwe ngira ngo barabaye nk'akarorero yarababereye ko mu kwishija bugufi cyane cyane. Warigeze bishika ukamubona hafi? Naramubonye naho bari karakina umupira mu kibuga,
Eric bakanibona nawe we hari ikintu cakweretse ko Nkurunziza yari umuntu yicisha bugufi nk'uko abandi bariko barabivuga. Ego nk'uko bamaze kubivuga mbagenzanje yari umuntu yicisha bugufi iyo ageze mu bato kuko kanatsinda nk'uko twabibonye turavye no ku bandi bakuru b'ibihugu bose bari bamaze kurengana nta mukuru w'igihugu twari bwabone yicisha bugufi ku buryo bw'uko ashika abanyagihugu bariko barakora ibikorwa by'iterambere rusangi nawe agafata ibikoresho agakora mu bandi niwe twabonye ko akarorero niwe yashoboye gutanga akarorero keza ko kwicisha bugufi yari umuntu nawe yaba ariko ararengana abonye umuntu afite ikibazo atamurengana yashobora guhagarara agahagarika imodoka ziwe n'abamugendanira akiyegereza uwo muntu akamufasha ikibazo afise kubw'ivyo novuga nti akarorero keza ku Barundi. Abandi bose twavuganye muri kiganiro nagenda babaza batubwira ikintu kimwe bibaza bavuga bati iki kintu uvyirizo zose nzoza ndacibukira ko Perezida Pierre Nkurunziza mbere kuri Richard wewe ikintu uvuga uti izo zose bavuze izina Pierre Nkurunziza nzoja ndacibuka cyo bari nk'igiki. Yewe mu bisanzwe nk'ibintu no kwibuka cyane Perezida Pierre Nkurunziza yagiye akoze no kwibuka ikintu cya mbere yewe ataraza ku butegetsi nubwo amenga ni make y'amafaranga yari makeya yibuka hari abana benshi bari baraheze amashure rero aratanga amahera cyari 1500 cyo muri 2005 ntiyari make rero asanga imiryango myinshi itari kiraronka amahera yo kuza gusomesha abana babo rero amaze kuhaza yaraje nubwo nanje navuze ko yagiye ku butegetsi ndi mwaka wa gatatu n'uvuga arinze neza secondaire ari wakiri ku butegetsi n'ubwo nanje narize ku buntu no kuvuga ari abantu benshi iyo ataba nyakwigendera Pierre Nkurunziza y'abahari nitwari kwiga abantu bamwe ikindi novuga mu bijyanye n'amagara y'abantu hari imiryango myinshi wasanga itishoboye amageze kuja kwibaruka benshi barapfa kubera bibaruka muhero bwa mbere ataraza ku butegetsi amaze kuja ku butegetsi ryacarazana ingingo yo kuvuza abana ku buntu n'abavyeyi bungenze bakibaruka ku buntu benshi baraja kwa muganga bakibaruka ndetse hariho nabo basanga bisabwa yuko babanza kubagira cesarienne aho rero ucuraba nk'amahera bari kuriha wasanga ari amahera menshi cyane bamwe imbere yiwe n'amatongo bari barayamaze barayariye barasanga ari hatari gose nukuri turamukengurukira cyane n'Imana imwibuke ku byiza yakoze yego nta nyambi buradahonze kandi nta muntu wo mu marayika kwisariho ariko byinshi ni yakoze turavyibuka nk'abarundi b'umutima kandi nk'abarundi yakoreye ibintu dushima turavyibuka kandi turamukengurukira. Nyandwi Enoke nawe tubwire nk'ubu uvuze ati nko mu mwaka umwibiri niyahera ikintu bavuze izina Nkurunziza cyangwa namubonye ku ifoto ikintu uzoje umwibukira ko cyo bari nk'igiki. Ego nka jewe ikintu ca mbere no kwibuka ndazi nko gatumba iwacu na ahantu ku gatumba hakenye ca mbere na mbere umuntu yashimye harabaye umugambi wo kutubakira ivuriro centre de santé ugatumba. Ikindi yakoze burya baca batwongera batwubakira secondaire aho hantu uko abanyeshuri biga kure kandi wasanga n'uburyo ari na butoyi. Ikindi naco nocangaruka ko kandi abavyeyi hageze igihe bibaruka ku buntu umugambi wa mbere abantu twashimye cane gose kubiravye no misi yahera kare kuko wasanga uburyo mu muryango ari buto cyane ico kintu tuzokuma tucibuka ngira ngo narindi ariko ahareho bw'Imana mwakire kabisa. Eric bakanibona wewe ikintu Nkurunziza azokwama kwibutsa nk'igiki. Nkuko bagenzanje bamaze kubishikiriza ni byinshi tumwibukirako ariko reka mvuge muri make ntabanje gusubirira bagenzanje baciye novuga nti turavye ku nyubakwa rusange mu gihugu c'u Burundi uravye inyubakwa rusange ziri mu gihugu c'u Burundi turetse izaheruka kubakwa kuri ku ntwaro ya Bagaza ubu izindi nyubakwa rusange zose tuhasanga dusanga ari zubatswe ku ntwaro ya Nkurunziza. Reka ngaruke kuri wewe Richard we aho uherereye mu bisanzwe tuzi ko hari iminsi indwi y'ikigandaro aho uri biraboneka koko hari ikintu cyahindutse wovuga uti koko ahantu abantu baragandaye. Yego cyane ndashobora gutanga akarorero nkuko n'abaturongoye mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose babishikirije yuko atandirimbo z'imiziki kanaka no kwita mu Gifaransa ari muzike profane bovuza
no kuvuga ubu ngaha mu gisagara cya Bujumbura ahantu uca usanga ari ituze cyane nk'ahantu bari baravuga indirimbo ni indirimbo z'Imana gusa. Kandi ikindi kintu woraba uri kuraraba abantu muvugana n'abantu bamwe bamwe urabona yuko bavyakiriye nabi nyene ari umubabaro, ndetse nk'akarorero natwebwe no kwishure hariho n'ikibazo vyarase ko tukigira ahamakirana kiranasiba, uvuga ikigandaro kiriho kwari turagandaye. Nukuvuga mwari mufise ikibazo mutegerezwa gukora mugabo kubera mwumva mubabaye ntimwashobora kwiga baragisivya. Twaragisibije twari gukora uyu munsi ntwayikoze. Ishure ryavyemeye. Ego bagihurijeko. Hanyuma ikindi novuga nuko nk'urujya n'uruza amabarabara ego rurabandanya mugabo uko kare vyaho wasanga imiziki nko kw'isoko nk'ahantu mperereye wumva nyene imiziki bariko barayishiramo umugabo n'agahengo n'ituze. Nuvuga turagandariye umugabo w'abagabo se Barundi nyakwigendera Petero Nkurunziza. Reka ngaruke kuri Eric Bakanibona, umurongo wari waducikanye. Eric wari kubandanya utubwira ico uzibukira kuri President Nkurunziza. Ego nariko ndavuga nti turavye inyubakwa rusangi nk'amabarabara, amashure n'izindi nyubakwa za leta n'izindi nyubakwa rusangi, turavye mu gihugu c'u Burundi inyubakwa rusangi dusanga uretse izubatswe ku ntwaro ya Bagaza, izindi dusanga ari zubatswe ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Kubw'ibyo ni ibintu byinshi umuntu ashobora kumurabira ko nk'akarorero akavuga ati ni umukuru w'igihugu yagize icyo amariye igihugu. Hanyuma Richard Nzomwitariko atubwira ati kuko we aherereye mu Burundi, ati ugiye mu mabarabara y'Ubujumbura urabona koko hari ikintu cyahindutse aho ikigoma. Ndazi hari abarundi benshi ubaraba mu maso ubona koko yuko hari umubabaro aho ko hari ikintu cyahindutse. Ntawe uvuga yuko iyo ababona bigiriwe cyane mu maso, uretse gusa ko iyo uri kurayaga n'umwe n'uwundi ariho bashobora kukugaragariza akababaro bafise bivanye n'ukuntu bari bamuzi n'ukuntu bamutahura. Ishani Nzomwita, hari icyo wumva ukongera ko ku byo twari tuyazi? Ego cyane icyo nokongera ko mu bisanzwe nashaka nanjye nk'uko ndi Umurundi ndetse n'amakungu yose n'abari mu makungu ariho benshi bakunda igihugu cyacu cy'u Burundi kandi bakunda n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nuko twokwihangana mu isi niko bimeze, Abarundi n'abandi ko yatubereye akarorero yatweretse natwe tuze dukurikize. Kandi ikindi no cyansaba ahubwo nosaba ko leta y'u Burundi yo mushyira mu ncungu zagize ikintu zimara cyane mu gihugu cy'u Burundi. Kubera narumva ngo bavuga Gasore barakoze, Andadaye barakoze, Bagaza hari ibyo ya Burundi kubera abo sinababonye, ariko niboneye wewe ya mbere akarorero nanjye byarambabaje kuko narinda muzi cyane. Numva amajambo y'uwaremesha Barundi nawe yatanguje n'inyigisho zo gukunda no gukundisha Uburundi abanyagihugu. Mu kuvuga tumuzi nk'umuvyeyi w'Uburundi, tumuzi nk'umuhanuzi w'Uburundi, ise Barundi ahantu ari Imana imuruhutse amahoro kandi zo bimuhembera. Nk'ibyo nokongera ko ibindi nabyo ni bishikara nyene twihanganye hanini n'umuryango wiwe na leta y'Uburundi kweri twabuze umugabo. Eric Nyandwi ati bazomugire ahubwo intwari, wewe uyubona gute? Ego nuko bivuze ubundi si abandi bazomugira intwari ahubwo wenyene niwe yigize intwari, kuko naho atashobokongera ko ngo bashinge nk'itegeko. Ubundi abashima ivyo yakoze bobo nta nkeka bazoguma bamubona nk'intwari, kanatsinda yarakoze birashimwa. Reka unaho tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kentucky aho tuvugana na Emmanuel Nzeyimana. Emmanuel, wewe inkuru y'incamugongo ku Barundi y'urupfu rw'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza wayimenye gute? Nakwikaye ku mbuga izingurukana bumenyi Facebook, hama Uburundi n'igihugu nakuriyemwo navukiyemwo, mfise abagenzi nabo nyene barabimbwiye. Twaguye mu gahundwe vraiment bimwe bitagira uko bimeze. Nk'uko mubizi Nkurunziza Mutama umukuru w'igihugu yagiye hafi ya cane gose n'abanyagihugu benshi bavuga ukuntu bashaka kumvo zabo muga niyaba hari umuntu yagwaniye Uburundi yagerageje kugwanira demokrasi akagerageza no gutsimbatara kuri sovereignty y'igihugu cacu ni Nkurunziza. So nta murundi w'umutima
ashobora kutababazwa kudakorwa n'urupfu rwiwe so uko niko nabitahuye niho numvise inkuru nazironse nk'ikintu wewe wovuga uti inkuru nziza anyibutse iki canke nk'uko waruze uti ni intwari nk'ibintu ufatiye nko ku kintu kimwe canke bibiri wovuga ni nk'ibiki turavye cane ku bintu by'iterambere utanguye ku mabarabara amashure antuka iterambere yarakoze ibintu biboneka bishobora kuboneka si byo mu majambo canke ibiki bifatika biboneka hama kandi ku bijanye n'imibano Nkurunziza yagerageje kugwanira cane gose agateka k'abantu yaba cane abana bakiri bato bariga ku buntu raba abavyeyi baribaruka ni ukuvuga ubwa mbere na mbere hoho mwibuke ko hagera igihe umurwayi ari mu bitaro yabuze n'ico ariha agaherayo agafungwa umuvyeyi yagiye kwibaruka agafungwa muga ivyo rw'imibano vyo mabona yuko hari ikintu gikuru cane gose yakoze ni kuvuga abarundi abakenyezi abana turashobora kumwibukira kuri ico kintu cane gose sinokwibagira kandi nuko la souveraineté y'igihugu Uburundi ubwigenge bw'igihugu ubwigenge bw'igihugu Uburundi ni igihugu cyo muri Afrika antuka uko kiri kose cagerageje kwerekana neza yuko abarundi turashoboye kandi dukeneye iby'iwacu tubigire ukwiwacu kuko nta n'umunsi n'umwe ibi bihugu bya Buraya cyangwa bya Amerika bigira ibyabo bakarinda gutumira abarundi cyangwa bakarinda gutumira abanyafrika ngo nimuze mugire ibyo mugira yaragerageje yarekanye neza yuko turashoboye kandi twarabishoboye kandi byarakozwe byinshi byiza byarakozwe murabibona reka tuje i Kigali tuvugane na Fiston Alex Wagirimana. Fiston, wewe inkuru y'urupfu rwa perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza wayimenye gute? Nge inkuru ya perezida Peter Nkurunziza w'Uburundi nayimenye ku mbuga nkoranyambaga nagiye nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane Instagram, Facebook, WhatsApp. Niho nabiboneye rero mbona ko yapfuye ariko nabanje kugira ngo ntago ari byo kubera nkunda gukurikirana The Guardian, Washington Post, ziriya zizewe cyane za Al Jazeera. Ndagerageje nazo kuzisura ndareba nsanga koko nivyo ndavuga ntago ari ibintu byo kubeshya nivyo. Wabifashe gute umaze kumenya yuko ari byo? Maze kubona ko ari byo naje kugira impungenge kuko Burundi ni igihugu gituranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyagiye kigaragaramo imvururu zitandukanye mu gihe cyagiye cyashize. Rero naratekereje ko hari hamaze gutorwa perezida mushya uriya Rwasa gato ntabwo ari yabashe kwishimira ibyavuyemo avuga ko amatora yibwe ndetse yatanze n'ikirego mu rukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga n'amategeko. Ndavuga nti kuba agatorwa kandi nawe yameze nk'ufite ijambo rikomeye mu Burundi ntabwo ari umuntu ubonetse uwo ari we wese. Navuze nti kuba bwana Peter Nkurunziza yaba yitabye Imana noneho Evariste akaba yaratararahira bishobora kuja ni imvururu. Nagize ikibazo cyane kuba bishobora guteza ikibazo mu Burundi, kuba hari igice kimwe gishobora kuba cyashyigikira wenda uyu nguyu ushobora kujyaho uhagarariye Sena inteko amategeko, abandi wenda akaba bashyigikira kubo hajyaho undi muntu cyangwa batavuga ngo reka Evariste itarahira ku kanya kandi mukomana n'ibitaragera. Nabyakiriye nk'ibintu bitunguranye ariko ngira impungenge zo kuba bishobora kugira ingaruka runaka ku abaturanyi bacu b'Abarundi. Hanyuma kuri Nkurunziza ubwe wewe nk'umukuru w'igihugu wamubona gute? Benshi bavuga ati nk'abo twavuganye tibabona ari umuperezida yiyegereza abantu yicisha bugufi, wowe ivyo bari mubonamo? Uko nabonaga perezida Nkurunziza yari yifitemo kwicisha bugufi, akunda Imana, akunda gusenga kuko ivyo agiye akora hari abaperezida benshi nako tubwanje bimaze kugira imyaka 26 ariko hano umuperezida ndabibonaho kuba perezida yapfukama hasi agasirimba agashima Imana. Nabonye nko kwicisha bugufi ariko ntavuga nte byaba gukunda Imana kuko
cyangwa ukuntu umuntu ashobora gushaka ikintu cya turakitinga gishobora gukurura abaturage benshi kuvuga ati abaturage babonye shima imana babonye n'icisho bugufi babonye hagati yabo ndi ku ijambo ry'Imana tubura kubona abantu benshi banshyigikiye ariko mu magambo make perezida Nkurunziza ntabwo wenda warumvuze uko namubonye mu byo kwicisha bugufi kira kintu cyo gukunda Imana cyo nakimubonyeho. Reka dusubire Bujumbura tuvugane na Nkurunziza Dina Bella wewe inkuru y'incamugongo ku Barundi y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza wayimenye gute? Tukiyimenya twarayakiriye biratubabaza cyane. Abenshi bavuga ati byatangiye kuza ari bihuha, wowe ibihuha nawe wari wabyumvise? Ego byatangiye kuza ari bihuha. Bimaze kumenyekana ko ari byo wiyumvise gute? Byaratubabaje cyane, biratubabaza cyane gose ku buryo jewe bwanje niyumvira ko toba ari byo naho nyene muga mu nyuma ngenda kumva ko ari byo biratubabaza cyane. Perezida Nkurunziza kuri wewe yasigura iki? Perezida Nkurunziza kuri jewe yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndimwo yantwara neza. Abo twavuganye benshi